Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu mwe Rodeni ya Isange TV isheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rombaha ikaze mu makuru yacu uyo kuri iyi saha hakaba ari amakuru na cyane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi niho tugiye gutangurira amakuru yacu na cyane mu mugambwe CNDD-FDD. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nkeniteka Reverien Ndikuriyo yifatiye gahanga umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amubwira ko bagiye guhangana kandi ngo atazomukura ku butegetsi kuko ari we abagumyabanga ba CNDD-FDD bizera kandi bemera ko abatunganiriza amabanga atandukanye. Numuje kandi hari mu mwaka wa 2027 amatora yimirije akaba ari amatora y'umukuru w'igihugu ariko kandi bamwe mu magumyabanga ba CNDD-FDD bakaba barahiye bararengo bavuga ko Ndayishimiye niyitoza ngo abanyagihugu bazokwihereza amabarabara nk'ivyabaye mu mwaka wa 2015 ubwo biyamirizaga ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Reverien Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye icuka nikimeze neza. Reverien Ndikuriyo avuga ko Ndayishimiye kuva yagashika ku butegetsi atigeze atunganiriza abanyagihugu bibazo byose bibahanze. Nimuje kandi hari igihe mwize kumva inkuru igaruka ku bijanye n'icuka k'ibicari cadutse hagati ya Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD bikanuganurwa ko Reverien Ndikuriyo yari yahawe isumu n'umuryango umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye bihagirizwaga umutambukanyi wa Ndayishimiye yari Angeline Ndayishimiye ko ari we yoba yari yahaye isumu Reverien Ndikuriyo. Ico gihe rero Reverien Ndikuriyo amagara yiwe ntiyari yifashe neza byarabonekaga ko isaha n'isaha ashobora kuryamira akaboko k'abagabo. Hafashwe ingingo ko acajanwa mu makungu kuvurirwa yo yaciye ajanwa mu barabo kumuvura baramuvuye ariko agaruka n'ubundi atameze neza kuko n'ubundi amagara yiwe yari yabandanije amera nabi ariko abandanya avugwa. Evariste Ndayishimiye yari yavuze ko rero ngo mu gihe Reverien Ndikuriyo kiramutswe umugambwe CNDD-FDD ngo kandi Neva nawe ngo akiri mu mabanga yo kumukuru w'igihugu c'u Burundi ngo Reverien Ndikuriyo ntazamuhemana ngo azashirwa amwikijije. Reverien Ndikuriyo nawe rero yararahiye ararengo avuga ko kuri ubu ngubu atazokwihanganira ibiriko birakorwa n'intwaro ya Ndayishimiye avuga ko isaha igeze ngo Ndayishimiye ashira intwaro hasi. Nimuje kandi abagumyabanga aba CNDD-FDD bo biyamirira hejuru bavuga ko Ndayishimiye ari we yamaze kubohera amaboko imugongo abanyagihugu b'u Burundi ndetse yanabapfukamye mu nda bavuga ko ibibazo byose bihanze Burundi nk'igitoro camaze kuba umuzi w'ibuye amahera mva makungu yarabuze inzara idahera. Nimuje kandi hari yamaze iminsi humvikana ingingo yo gushora ubutare aho ubutare bwari ko burashorwa mu gihugu c'Ubushinwa. Iyi ngingo nayo yagarutsweho cane n'abagumyabanga ba CNDD-FDD ndetse n'abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini aho ndetse uwigenga cyangwa se umugabo ukoresha hamwe ryigenga ari we Faustin Ndikumana yifatiye ugahanga umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko kuba ariko arashora ubutare mu makungu wo ntagaragaze itunga ryayo cyangwa se amahera yavuye muri ubwo butare ngo ni uburyo bwo gushaka kuyanyonora agashaka kuzomara itunga ry'igihugu nk'uko bamwe mu badede iyo bashize ku butegetsi babandanya babigenza. Aha akarorero gatangwa ni Arenga yo mu Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ko nawe yagirizwe kunyonora amatungo y'igihugu. Ubwo Faustin Ndikumana yagarwaga kuri iyo ngingo y'ubutare bwashowe mu Bushinwa Evariste Ndayishimiye yamwifatiye gahanga atangura kumutuka avuga ko ngo ari ikigungo cyangwa se ataco amaze ngo bivanye nuko ashize ukuri ahabona. Ibi byose rero bishabuza cane abagumyabanga ba CNDD-FDD na cane kandi abari mwirage rya Petero Nkurunziza aho bavuga ko rero Ndayishimiye arambiranye ku butegetsi ku myaka 5 amaze ngo ataco yigeze amarira abarundi ngo ndetse ko ataco bazigera bamwizera ko. Nimugenda Ndayishimiye we ivyo akora yama afata ingendo zimushikana mu makungu ari kubakibaza bavuga ko ayo mahera yama akoresha mu matike ngo yakagombye gukoreshwa mu kurangura igitoro camaze kubura ngaha mu Burundi kwiyunguruza byabaye ikibazo gikomeye cyane. Ubuzi buranga kubera abakozi bakajya ku kazi bacerewe kubera kubura imiduga ibunguruza. Ivyo byose rero bavyagiriza Ndayishimiye ariko noneho agahebuzo gakomeye cyane nuko
umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo ejo bundi yafashe ingingo yo gusezera mu nama nkenguzamateka ngo nta yindi mvo kwari kugira ngo azobone umwanya wo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu kandi ngakazokwitoza nk'uwigenga. Ibi kandi ngo bizomufasha kurwanya cane rwose Perezida Ndayishimiye. Reverien Ndikuriyo rero yifatiye ku gahanga Ndayishimiye amubari ya Kongo bazohangana mu matora kandi atazomutsinda ngo kandi nawe azomushira mu cobo nk'ico yashakaga kumushiramo. Kuri ubu rero icuka kibi casubiriye kuduga mu Burundi na cane mu bahinga mu vya politike bavuga ko Ndayishimiye nimba akunda amagara yiwe ngo ntazohirahire yitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka 2027, ariko wewe yari yarahira rero avuga ko natitoza ngo ibyabaye mu mwaka 2015 ngo bizokwikuba kabiri. Ariko nanone abari mwirarye rya Nkurunziza bo bakavuga ko Ndayishimiye ngo ataco avuze na cane ko ngo nta numwe umwizera cyangwa se atanumwe umwiyumvamwo, ubico rero kumutembagaza cyangwa se kumukura muri systeme y'abadede ngo bizaborohera cyane. Ni mu gihe kandi muri rwanda twabahaye inkuru ijanye n'ingene itunganywa rya politiki muri systeme ya CNDD-FDD baryubatswe, ndetse twababwiye ko hari hashizwe ko inyabutatu. Iyo nyabutatu ikaba yari igizwe na Perezida Umuhisi Petero Nkurunziza, akazamo Godefroid, akazamo undi mugabo kandi w'umuhanga cyane ariwe Hussein Rajabu, hakaza ndetse na Evariste Ndayishimiye. Ngaba nibo bari kuba baramutswa Uburundi mu biringo byari kwitorezwamo abakuru b'ibihugu. Ariko ku ntwaro ya Perezida Pierre Nkurunziza ibintu byarayangaye, abori rya nyabutatu ica ritangura kuzimangana. Aribwo rero haciye hafatwa ingingo muri systeme ya CNDD-FDD ngo ko hagomba kuzoca hitoza Perezida Ndayishimiye ari agomba kuzoca aja muri ico kibanza. Ariko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ndetse n'amatwa dusumira aturuka mu makungu na cyane aho uyu muhinga mu bya politiki na cyane iby'uburongozi ariwe Hussein Rajabu bavuga ko ngo cyangwa se umukenyuro wa CNDD-FDD ariko na cyane ukozwe na Hussein Rajabu ngo ubukomeye cyane buriya ngo yarabihoreye ari ku munsi ngo numwe agazoca afata ubutegetsi. Ariko kandi Reverien Ndikuriyo avuga ko ku rugamba rwo guhabuza demokarasi ndetse no kwikukira ku Burundi ndetse n'umuhari wa CNDD-FDD kugira ngo ushike ku butegetsi, avuga ko Reverien Ndikuriyo ndetse n'uyu muhinga akaba umukerebutsi Hussein Rajabu wabafatikanyije kurwanira Burundi kandi ngo amyizera nk'umuntu w'umugabo, ndetse kanavuga ko mu gihe yo bashitse mu Burundi ngo yoca amuha igihugu akakirongora. Ariko kandi akavuga ko atabazokwihangana nimba mu gihe Rajabu atarashika ngarongora Burundi ntabwo bazokwihanganira kubona Ndayishimiye ariko arica igihugu. Bityo rero Ndayishimiye bakamubwira ko bagiye gufata igihugu mu minwe ngo kandi ngo nawe niyamara gushika ku butegetsi ngo azotwara neza. Hama uyu Reverien Ndikuriyo nyene nawe ngo azoca akorera mu ngata uyu Hussein Rajabu mu gihe azoba ashitse mu gihugu, kuko Hussein Rajabu ari mu bakigwaniye. Reka dusimbukire Bugabira. Muri Bugabira hoho rero abigisha ngo bararushe kubera amarondo. Haraciye indwi zibiri gusa hatangujwe amarondo y'abanyagihugu mu turere tw'u Burundi turi ku rubibe rw'u Rwanda. Abanyagihugu basabwa kurarira ngo ntihagire umwansi abatera. Muri komine Bugabira yahora abigisha bavuga ko ayo marondo ngo bayakora atuma kandi ngo badakora neza akazi kabo bajejwe ko kwigisha. Umwarimu wo mu Bugabira yatwandikiye agira ati mwaramutse, jewe mvuka mu ntara ya hahora ya Kirundo, komine ya Bugabira ubu yahindutse zone. Nsanzwe ndi umwigisha cyangwa se ndi umwarimu, rero twebwe turabahanzwe n'ikibazo kijanywe no kurara irondo. Ni ukuvuga ubu waba umwarimu waba umutama ugeze mu zabukuru waba ntaho nikora ufungura uvuye guca ingero, ni ukuvuga mwese mutegerezwa gukora irondo. Uvyanse naho baguca amande y'ibihumbi 200 by'amarundi. Ubu rero bahinduye umuntu adashoboye kurara irondo buri kwezi azotanga ibihumbi 10 by'amarundi. Nanje nkibaza ikibazo kimeze gitya, ayo mafaranga tuzoyakura hehe
ko mbona tunarumbije izuba rimaze ukwezi kose. Ubu koko turerekeza amagana hehe? Igisirikare kwije, igipolisi kirahari, hamwe ndetse n'imbonerakure zirahari kuko ngo nazo zijejwe umutekano. None koko ubu ntibaduha amahoro, umuntu akagwana n'irasiyo y'abana bakarebwa kutuburabuza. Erega kandi ntiwozinduka guca ingero waraye irondo. Babona uhenutse, none izo nzego zose zijejwe umutekano zananiwe. Nimba zananiwe, twebwe abenegihugu tuje gukemura ibyabananiye, atani inkoho cyangwa se inkoni dufise. Dutabarize muvukanyi. Nukuri dutabarize kubajejwe igisirikare n'igipolisi, twebwe abanyagihugu batureke kuko n'urutwishe si ruto, kuko izuba ryoryo ntiridusiga. Aya marondo nayo aje kudutendura. Ni ukuvuga rero umwarimu bamuraje irondo agiye kwigisha ntazotanga ibyirwa neza kubera itiro azoguma yisinzirira ko. None ga mana, ubu twebwe abenegihugu tugiye gukemura ibintu byananiye abaturengeye. Nukuri baduhe amahoro kuko twari dusanzwe n'inzara, none yongereye ko izuba. Ivyo rero ni ibintu bigaragaza ko abanyagihugu barushe. Turifuza ko umushikiranganje w'indero François Habyarimana amenya kino kibazo c'abarimu muri Bugabira, ko nawe yabaye mwigisha yorari rondo bukeye akigisha neza. Menya neza ibijanye n'ibiriko birabera muri Bugabira. Igihe rero yari muri komine Bugabira muri Ruhuhuma 2025, Perezida Evariste Ndayishimiye yari yavuze ko umwari wa M23 AFC ufashe Uvira azoba ari umugambi wo gutera Burundi, ko nawe azoca atera Kigali aciye mu Kirundo. Kumbure niyo mpamvu muri ivyo bice hamaze iminsi amarondo mwijoro, bituma ndetse ubwoba mu banyagihugu ubwiyongera, bakavuga ko ibiriko birabashikira ngo atahandi hamwe bigeze babibona, bakibaza ukungene umwigisha yarari rondo maze bwacya mu gitondo agaca aja kwigisha kandi afise itiro. Baratabaza rero umushikiranganje w'indero François Habyarimana ngo abatabare kuko bararuje cane. Reka tunyarukire no mu yandi makuru n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, na cane tunyarukire kuwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni. Uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni aracari mu bitaro Igitega. Kwa 25 Munyonyo umwaka 2025, uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni aracari mu bitaro by'akarere k'intara ya Gitega, umurwa mukuru wa politiki y'u Burundi, aho ariko aravurirwa bikomeye kuva kwa 9 Munyonyo uyu mwaka. Uwo yahoze ari igihangange muri CNDD-FDD yari yafashwe n'umurindi w'amaraso ukaze ubw'amasoko mu bajejwe amagara y'abantu. Amagara yiwe aracaremvye nubwo hariho agahengwe gatoya. Isoko ko mu gisata c'ubuvuzi ritashimye kwidondora riramenyesha ko General Alain Guillaume Bunyoni yatoye kamitende muri iyi minsi. Abaganga karuhariwe uwupima akoresheje iradiyo, uwujejwe inyifato hamwe ndetse n'uwujejwe gukurikirana abagwayi buri munsi ku bitaro bama baja mu ugendera kuri buri munsi w'Imana bavuye i Bujumbura. Igisagara c'ubudandaji ahari amashirahamwe amashami y'ishirahamwe mpuzamakunguni ndetse n'intwaro bakaje Gitega kumukurikirana. Nubwo ariko kandi ariko aravugwa, uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere avuga buke cane kubw'amasoko menshi, yoba kandi hamuwe n'imyaka 2 amaze apfungiwe
mu kumba kiwe yubakiwe atawundi mupfungwa numwe ashobora kubonana nawe. Ahabwa iminota 30 buri munsi yo kuja kota akazuba mu kabuga gatoya kubatswe nk'igitururu c'inkoho nkuko bivugwa n'uwabibonye. Jenerali Alengiyo Bunyoni ariko arakurikiranwa cane n'igisata kijejwe gukurikirana abantu badahema neza ku bitaro vy'akarere vya Gitega. Kubw'umwe mu babibonye, icumba ciwe ciza kiguma gicungerewe n'umukozi w'igendereza ry'igihugu, abapolisi 10 ndetse na 5 nabo baguma bacungereye umuryango winjira mu cumba rimwe. Kubwayo masoko kandi oyahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yoba apfungura bigoranye. Umukenyezi wiwe ya Senta niyo nkuru niwe amugwaza, keretse kandi we n'abana biwe nta wundi yemerewe kwinjira kumuraba. Wahoze ari inkingi ya CNDD-FDD imbere yuko ahagarikwa muri 2023, Alengiyo Bunyoni yafatwa nk'umwe mu bihangange bikomeye vya CNDD-FDD, wahoze ari umuhari w'abagwanyi ubu ukaba uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005. Ubwo amasoko yavuganye n'imbonesha akure yacu, intwazangabo nkuru zoba zaregereye umukuru w'igihugu zimusabira ikigongwe. Yari amaze kuriha ivyaha yakoze narekwe atahukiwe niyava mu bitaro niko bobo baramusabiriye. Ibihano bikomeye cyane yaciriwe muri 2024 kwa 27 Ruheshi 2024, sentare ntahinyuzwa yaremeje ko uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi apfunga ubuzima bwiwe bwose. Yaciwe kandi hadawu y'imiliyaridi 27 z'amarundi, hamwe ndetse no gufatwa kw'amatungo yiwe yose atari yamenyesheje imbere y'uwa 3 Ruheshi y'umwaka 2021, aho yamenyesha amatungo yiwe yose. Mu vyo yagirizwa harimwo guhungabanya umutekano w'igihugu, kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akoresheje amareba, kugerageza kandi gutembagaza intwaro yatowe, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kwigarurira amatungo ku neza yiwe, gutuka umukuru w'igihugu ndetse n'umushikiranganje wa mbere, gutunga ibigwanisho bidaciye mu mategeko, mu gihe kandi apfunzwe ubuzima bwiwe bwose. Bwa Bunyoni nyene yari yasabye muri Ruhuhuma 2025 isamburwa ry'urubanza rwiwe mu ntumbero yo gusubira kwiga bushasha dosiye yavugaga ibijanye n'ipfungwa rya Alengiyo Bunyoni, nkuko n'amakuru ku rubuga tuhakura abishikiriza. Kubura ubu rero Bunyoni akaba yararwariye mu bitaro vyo ngaha Gitega, ariko nyine twaba tubareka kuri ngo ariko aragenda atora agahengwe buke buke. Reka dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri ino saha dusozerereye ngaha. Turaza gusubira mu makuru haraza kubageza kuco musobwa mu fyone suivre partage ndetse na sabone, kugira ngo muze mubandanye kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Amakuru yacu rero reka tube tuyasozereye ngaha, tudasubira mu makuru haraza kuba agezweko.